Muri iyo nama abarongoye amasendika y'abigisha ahurikiye mu runani Kosesona bamenyesheje yuko kuva mu 2020 umwigisha azohora atanga amafaranga 500 ku kwezi kugira umugenzo mwiza wo gushigikirana umaze imyaka utanguye ubandanye. Victor Ndabaniwe arongoye Kosesona aravuga zimwe mu mvo zatumye abarongoye amasendika y'abigisha bafata iyo ngingo yo gushira uburyo hamwe kugira hafashwe abahuye n'ivyago. Umukuru w'igihugu wenyene yarasavye ati abarundi garuka ku mico n'imigenzo y'amiranga basogokuru kubera kimwe bw'Imana yahezagiye mu karonka akazi ka leta mushobora kureka abanyokuru abastama bageze mu zabukuru hagenda batambaye mushobora kureka abarundi bene wanyu batwawe n'imyuzurira uruzuba rugiriye nabi ntihagire eforo nimwe mugira kubijanye n'ibibazo bafise none bose joni baratangaye babonye Mashandari yikoreye igunira agiye gufasha abanyakirundo bahuye n'ingorane baratangaye babonye tugiye kuriha amafagitire y'abigisha bafungiwe mu bitaro canke tumwe tubariha amatike y'indege amafaranga yo kubaho kubigisha no kubandi barundi bagiye kwivuza amahanga bagira bagira ingorane. Eka no mu mugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro ku kazi barashima uwo mugambi wa Kosesona. Serge Ngendakumana arongoye uwo mugwi ati no mugambi mwiza. Kosesona nk'urunani mpuzamasendica y'abigisha baje basahiriza ivyumviro vyiza leta igize imisi itanga n'umugambi mwiza wo gushigikira ahubwo nahamagarira abigisha bose ndetse n'abandi bose bagahurikira muri umugambi bagakora nka Kosesona kuko burya iyo ushatse gufasha abatishoboye uriko uraziganya muri kazoza kawe kuko Imana ikiguhezagira n'umugisha ni n'umugenzo w'ikirundi ariko kandi birakora bikazana umugisha kuwatanze. Mwomenya yuko ibice 60% vyayegeranijwe azoshigikira abigisha bari mu ngorane mu gihe 40% navyo ari gufasha abageze mu zabukuru abapfakazi imfuvyi n'abandi.